Abenegihugu bakorera imirimo yabo muri zone Buyenzi barashimishwa n'itegeko nshikiranganji ryo kuwa 9 Gitugutu 2025 rihana abihagarika hamwe n'abituma aho bitagenewe. Ubwabo benegihugu iryo tegeko ni ryiza kw'isuku no ku magara y'abantu. Nko mwenegihugu ukuntu twavyakiriye nta muntu yoreka kwakira ingingo ya leta twarayakiriye nk'ama kandi duteza kuyubahiriza nk'uko abandi bayubahiriza. Nibaze ko na cane nka mu gisagara ca Bujumbura nazari jewe sinojeheka nuko usanga ahantu ahari hose huzuye umwanda noza mu bawugwanya hamwe bishobotse canke mbonye umuntu ariko yonona ahantu ndamuntu ndumva sinoreka kumukebura ati yamara aho hantu ugiye ntabereye ko hakorera ikiniki agahaze karahari nk'ubu hamwe no bamfashwe n'umusonga cane wo kwituma umwanda mutoya gafata urugendo ndi ku maguru nkagenda nikuvuga hugiraho numva umubiri binaniye ko wihangana gateba nkagenda ahantu nkiherera ariko mu gihe nuba mbona hari akazu kagenewe kwihereramo sinuhava ndengana nyakazu kwihereramo ngiye ku mwari wawe ntuheza nkinjira mu nyakazu nkiherera ngaheza hama ngasohoka nimba ari cyo bahatangira gatanga kubihe byo babikenera nka jewe musanzwe nta tabinwa iyo uri kubarinwe impande uri kurambangamiye ni byiza cyane bijya mbere byari bikenewe bijya n'ikibazo cyiza yakoze izo ngingo tukizumva twazakiriye neza urumva akantu gashobora kuba kaboneka nk'agahatse k'izo ngingo nubwo zashoboye gufatwa nko kwihagarika biravana n'ahantu uri kuharengana mbona yuko bokwiza nk'ubuzu bwa sugumwe bwo kwihagarikamo kugira ngo umuntu agumane amagara meza. Ukuvuga hatabaye bwa buntu bwo gukinga wa mwanda ntuguma kwakira ariko ingingo kuyifata no kuyikurikiza ni byiza nta muntu n'umwe ashobora kurwanya ingingo leta iba yafashe tuba yakira kandi tukayikurikiza mugabo bene kuyifata nabo ntibamaze barakeneye ko twafashe iyi ngingo natwe twokora kugira ngo ikurikizwe. Byari kuba byiza leta itwegereje amatuwarete ku nzira kurabona nk'umuntu akeneye kwihagarika ko bigoranye kandi urabona ko na tuwarete ari nkeyi mu gihugu kandi zirazimbye kwihagarika usanga ari 5 ibintu birazimbye ariko tumva leta ikatwumvira nk'abenegihugu katwegereza amatuwarete. Tubibutse ko umuntu yihagaritse canke yitumye aho bitagenewe ahanishwa ihadabu y'amafaranga 5,000 vy'amarundi. Nawe unywereye itabi ahantu hari abantu benshi ahanishwa ihadabu y'amafaranga 100 vy'amarundi.